Turabaramukije inshuti bagenzi mwe ko murakurikirana ibiganiro bya Humuriza TV twongera tubaha ikaze muri kino kiganiro. Muri kumwe na Belize Berenice Iteka. Haciye iminsi itari mike twumvise ko mu Burundi hakozwe indege igitega. Ariko kuva ico gihe iyo ndege ntitigeze tuyikubita ijisho. Bamwe baribaza ati none vyo bavyagenze gute? None vyo bavyari ivyo? Nico gituma twe twiyumviriye gutumira wagize ico ciyumviro cyo gukora iyo ndege. Tukaba twamuhamagaye ngaha muri studio yacu yitwa Gustave NIYIBIZI. Karibu Gustave. Murakoze kumpa ikaze muri studio yaho muri za TV. Ego. Abantu benshi bariyumvira ati none wowe wagize ico ciyumviro gute cyo gukora indege? Byakujemo gitegira ngo wiyumvire gukora indege. Kubisanzwe ico ciyumviro cyo gukora indege byari mu byo bise revolution scientifique, kwerekana yuko ubushakashatsi ari ubwa bose utaravya amamo. Duca rero twumvira gukora ikintu kigoye mugabo tuzi yuko nitwagiheza abantu bose bakabona yuko twagishoboye bazotandukira ku bindi bavuga ati nicyo rutera ubwoba twaragikoze. Rero duca twumvira ko twokora indege kuva na kera narindi indege yamye idusiga n'umuntu umuganiriye yakubwira ngo nakoteje ngo ibiharuro ngo bitwara indege ukamenga ibiharuro bitwara indege nivyo abazungu gusa nko kumengo natwe abirabure notama Barundi nitwo bishobora. Biramara ufise imyaka 16 gushika kuri 30 jana n'igihe ikonet leo yaganuye biramara uyu nani wo mwanya wawe wo kugira ube top mu vyawe ubijanye n'umuziki n'udukuru twiga nino biramara amamega kugishi hamwe na ikonet leo enjoy your day biramara amamega ya WhatsApp hamwe na Facebook yose kubuntu umva yohekwa na WhatsApp yawe. Mbega none hoba habaye ikibazo ikiye kugira ngo iyo ndege ntituyibone kwitigeze iguruka habaye ikibazo ikiye byagenze gute? Mbo misanzwe ni byukuri abenshi baribaza ati none iyo ndege yahereye he? Nukuri turabaremesha nkuko tuzi yuko ari deni dufitiye abarundi gusa ndetse n'isi yose kuko indege yaravuzwe ntigera iboneka. Mgo twovuga yuko ubuko tuyenze turonka kanya twotanga umuco y'ivyashitse twotanga umuco y'ivyashitse. Urabona turiko turakora harabaye ibibazo vy'uko indege utegezwe kuyikora dufise amategeko mpuzamakungu yerekana ukuntu twoba turiko turekora vyemewe ku rwego mpuzamakungu. Mugabo twebwe tukabona yuko ari intambamyi umuntu nta kuntu umuntu iyo kwandikisha umwana ataravuka. Umuntu abanza kumuvyara hama akamuronderera impapuro. Ivyo rero bija mu bintu byatumye ducika intege. N'ikindi cyaduciye intege harabaye ibintu by'uburyo iyo umuntu ariko aragira ubushakashatsi bwari ubwo kwitanga mugabo mu nyuma twahavuye turonka abadufata mu mugongo. Hanyuma ikindi cyatumye duteba kandi ntitubandanye, hari abantu batugendeye baje bava mu gihugu cy'Ubufaransa barabona yuko umugambi ari mwiza baca bemera kudufasha imfashanyo yo kutwigisha kugira tubandanye umugambi wacu neza. Tuvuga ko rero imyaka twari tumaze ivyigwa twabihejeje kandi ari sawa. Hasigaye yuko rero dusubira ku kivi mugabo tumanze kuronka nyamukuru abadufata mu mugongo bakemera ko ivyo bintu turiko turakora ari byo tubifitiye ubumenyi. Mwavuze cyane ikibazo c'uburyo. Mbega ico kibazo muba mukeneye uburyo bungana gute kugira ngo iyo ndege ishobore kuguruka? Mbo kubisanzwe ikibazo c'uburyo ni kibazo mu bushakashatsi usanga gikenewe. Mbo mu bihugu biteye imbere abantu bagira ubushakashatsi hariho uburyo bahabwa na leta. Cyo ugasanga n'umuntu yabashimye akavuga ati bajye abantu ko je mbona ari abashakashatsi reka je investise
ndabaha uburyo nabo bazane iki nabo bazane imitwe tube ku biharuro tumaze guharura turavye ibintu by'ubu aho bigeze tubona yuko nk'amadolari ibihumbi 10 akwiye kugira iyo ndege tube twayikoze kugira abene igihugu twayemereye bayibone. Mbega nk'ubu ubwo buryo bwoboneka ubwo buryo bwotuma iyo ndege iguruka yoguruka koko ryari mu gihe kingana gute? Mbo icyambere cyoco gituma iyo ndege yoguruka icyambere cyoco n'ubumenyi bujanye na mekanike aeronautique. Mbo mu gihe twari ko turakora murumvise yuko baduhamagaje ku gace indege cya Bujumbura tubazwa ibibazo n'abantu bakomakome mu bijanye n'ivy'indege kandi ibyo twabishuye barabonye by'ukuri twebwe yuko ivyo byo gukora indege ubuncura ururasago amaraso yanje agatemba ubona yuko ubumenyi bw'indege by'ukuri mu maraso twebwe budutemberamwo. Bo ubu naho duhiriwe duhishije twaronse n'abantu baduha ivyigwa bijanye n'ivy'indege. Bo none ashimira nk'umenjeniyeri yatwigishije yitwa Aleminye ava mu gihugu cy'Ubufaransa akaba ari we asanzwe akorera indege z'intambara igihugu cy'Ubufaransa waturamushimira cyane kuko niwe yadufashije mu vyigwa. Twebwe ikizero twoha abantu boduha uburyo yuko iyo ndege twoyibona twabivuze ubwa mbere bwobwo abatubayije bose bijanye n'indege twabishuye byo bumva ko ari byo. Icya kabiri umviye imyaka aho yose ihaciye twaronse ubufasha bw'abatwigisha ibijanye n'ivy'indege. Ubu nuko dushobora guhera umva ku byo bita conception hama tugashira en pratique hama iyo ndege ikaja mu ngiro. Umuntu agendeye mu biro by'iwacu tukamwereka ama conception tumaze gukora saheshwa rumuri canke tukavuga ati twebwe nibaduhe ibyo twoba twasavye hama badushire mu gasho bavuga ati mwebwe nimube ngaha mu gasho muzova ngaho iyo ndege muyigurukiyemwo. Twebwe iminsi tuzomara mu gasho ni iminsi tuzoba turiko turakora iyo ndege. Mbega iyo minsi muvuga ngo umuntu yobashira mu gasho kugira ngo muyikore yobingana gute? Mbo twebwe mu gihe twoba turonse uburyo ikiringo cy'uko iyo ndege yobigurutse ubwa mbere ni hagati y'amezi 6 n'amezi 10. Mbega Gustave nk'umuntu yoba yifuza gutanga ubwo buryo kugira ngo iyo ndege iguruke yobatora gute? Mbo twebwe ngaho muji wa Gitega twarawuranguye twamyaha turaha kandi ntituzohava uwo dukenera yo dusanga ngaha nyene mu ntara ya Gitega. Umuntu ampamagaye ndashobora kwitaba icyo kibazo tukakivugana kuvuga gusa ikibazo kiriho nuko abantu baca biyumvira ati by'ukuri twebwe tsanzwe dufise ukuntu tubayeho kandi ubuzima tubayemwo n'ubuzima bubayabaye twe gusa turemeza yuko mu gihe tworonka ayo mafaranga by'ukuri indege twoyikora tukayiheza abene gihugu bakayibona. Abo badukeneye naho baduhamagara hama tukavugana tukajena mu ko twobikora ku nimero sanzwe zizwi nsanzwe nkoresha 79 amajana 950 amajana 393 ninaho kandi nimero nkoresha kuri WhatsApp. Ego nkuko mwavyiyumviye mwese abahora bafite ibibazo vyerekeye iyo ndege ukuntu vyagenze nibaza ko mwaronse inyishu mwese kugira iyo ndege iguruke hakeneye amafaranga 10,000 by'amadolari gusa. Gustave reka tugushimire kubona witavye ubutumire bwacu. Bo murakoze cyane nanje nkizeza abarundi n'amakungu mu gihe nzoba nkiriho ntarazima ndazi yuko iyo ndege izoguruka ko bazoba bakiriho bazoyibona. Aho batazayibona gusa mu gihe nzoba narapfuye ntabize mu ngiro mugabo nkiriho izoguruka ndabizeye. Ego turabashimiye mwege mwese mwakurikiranye kino kiganiro twongera tubifuriza kugira ibihe byiza n'amahoro iwanyu n'agahwane.